ibintu bimeze neza. Alright, mwiriwe mwakeye, karibu kuri Ukuri Kwanone podcast EP10. Akazina kanje banyitwanije imbere Diodone. Eno musi ngomba ko tuyaga ku bintu bijanye n'ishusho yawe, hanyuma n'ibinyoma usanga biri mwi industry cyane mu bintu vya social media, muri Bujawood. Rero no musi sindabatevya nakavideo gato ni episode za kuba ntonya. Ego ndazi kuwa gatanu hise nta video ndapostinze murantunga mungani ndibaza ntibizosubira kuba uri mushasha ntibagire ku liking na sharing portage s'abonner urumva ni kubivuga mu birimi vyose kugira mbere na mugenzi wawe uyu murungikira nawe nyene kugira yumve ubutumwa bw'ino munsi kuri kwa none nawe nyene amenye ukuri kwa none aho kuri nta handi naha nyene kuri channel Diodone ND. Rero ntatinze ingero tutangure kino ganiro. Sasa rero ubwa mbere na mbere ibintu bigezweho mwino mwiyisi yaho mu bihe vya none ni ibintu byo kumenya byo kurondera ubushakashatsi ubumenyi cyane si benshi barondera ubushakashatsi ari abandi usanga bazimiye muri entertainment kunezerwa. Urumva turabiye nyene kuri amashosho media nyene dukurikirana ya YouTube, ya Facebook, ya Instagram, ya Snapchat. Urumva namantu za mesh ariho umuntu ashobora gutora ubumenyi, kumenya ikintu, kwiga ikintu, nandi nyene ugenda kuba ura entertain yourself, kwirikiranya ibintu bigusamaza uko nuko kuba umuntu arata akanya sigugata kubera uba wahaye umwanya ivyo bintu byose waba uri kuraraba nyambari filme, nyambari ubutumwa, ama vlog nyene ibintu byinshi kubera ibintu byinshi biriho bisamaza abantu. Rero no munsi ngomba mvuga ko kintu kijanye ama buzz naco ni ibintu nyene vy'ibikino bakina kugira abantu bamenyekane bagirente kugira bamenyekane. Urumva usanga ari ibintu umuntu cyane w'umu artist aho w'umu filmmaker, actress, actor ni ibintu bakora kugira bamenyekane. Ndibaza twese turabimenya rero babicana mu buryo bwinshi mugani cyane mu Burundi ndikunda biraba abantu menga barabikora hanyuma ugasanga vyabaye ukuri, kasanga nyambara ibintu byo gukina ngo ati barakundana, kasanga n'urukundo ruvukiyeho. Ni ibintu vyiza umuntu niyo bigaya nyambare kubona Imana yavyandice ni bon mugani. Rero ivyo bintu byo gukina ayo mantu uzenya ugasanga babikinyemo mbwa ugasanga vyabaye ukuri. Urumva ni ibintu bica usanga abantu bariko barahendwa mu bwishi, usanga abantu bibaza ngo atinyane ibintu by'ukuri n'ibindi bintu nyine usanga ari bya blague nyine bariko barakina mugano ugasanga ibintu atari ivyo. Urumva ni gutandukanya ukuri aho kuri n'ubesha aho buri ibinyoma aho biri kubera kesha aya mantu uzenya dukoresha umuntu ariko arabiraba nyene bobaza ngo ati ibintu byose bibaho ibintu by'ukuri cyane n'amanuza amakuru niko navyo nyene usanga bariko barabigenza ugasanga bariko baravuga amakuru ateye ubwoba gizente kugira abantu barabe kugira ama views aduge. Rero ibinyoma cyane birakuza kandi birica kandi bivana n'ingene wabikoze. Ari usanga ahantu baritahuye cyane ngene babikora nko muri Hollywood nyene usanga baritahuye ngene babikora ugasanga bikora ku murongo bone baze nyene bazi kugendeka gacusanga n'ahandi batarabitahura ugasanga bagiye ku murongo bibaza ngo ugende ugasanga si umurongo ugendeka kandi bivana n'ibihe ngira ngo ibintu bigenda birahinduka kubihe bigana birahinduka. Gusa si ibintu byinshi ndagomba mvuga ko kwico kintu mugani ibyo bintu ngomba ndabibona cyane. Urumva kinyoma kiguma kiba
abantu bazobura n'ukuri aho kuri mu bintu byinshi. Urumva umuntu agiye arabesha buke usanga no kumwizera bigoye. Rero n'amabaze nuko nyine cyane usanga ameze, hari ababitahura n'abatabitahura. Ababitahura nabo ni byiza. Rero kukaragaciyemwo mugani nivyo nyene bica bigenda kumenya ishusho y'umuntu, kumenya ishusho yawe, kumenya uwo uriwe mu buzima. Ashobora kwitahura nko kugenda ashobora kuvuga izina ryanje, amavuko, ibiki mugani. Hariho n'abandi bantu bashobora kuntahura ukundi kuntu, iyo nayo ni ya personality uba ufise. Ingene umeze, ingene utambuka kw'iyi si, ingeso zawe uko nuko. Ikintu umuntu ashobora kukumenyera ko naho yo batari umugenzi mungana ubwa mbere na mbere akubonye akavuga ngo ati urya muntu ikimuranga niki. Hariho abantu benshi usanga babizi bamenya ishusho yabo, n'abandi usanga batamenya ishusho yabo. Rero bivana uzokwibaza ngo ati kubera umuntu yimereye nk'umuntu yavenzwe, ngo n'umuntu avenzwe, oya, hari usanga ari umuntu nyene yibera mu munezero. Hari n'abandi usanga bafise umunezero, kabaza n'abantu bafise umunezero mugano ugasanga ku mutima n'abantu bavenzwe uko nuko. Rero ishusho yawe hari umuntu ashobora kwimenya n'umuntu adashobora kwimenya. Rero bivana mugari cyane bigomba wowe kuyimenya, nta wundi ashobora kwimenya atari wowe. Kubera wowe utayimenye, urumva ni hamwe ibintu byose ngaruce kuri bya bindi nyene vy'amabaza abantu bakora bazovuga ugasanga bariko baraguhenda, aho ukavyakira nk'uko bariko barabivuga, aho vyakiye nk'uko wewe ushobora kuvyakira. Nta wundi muntu ashobora kuvyakira nk'uko wewe ugomba kuvyakira. Rero ibintu byinshi by'amashusho miri ibiki kubera muri iki gihe nivyo turimwo, ubutumwa bwinshi buri kuri online, video menshi ari kuri online, hari abayigisha n'abatigisha. Urumva abantu benshi bafise ibyo bavuga, naje nk'uko ivyo ndiko ndavuga biri mu ivyo bintu ukwiye kumenya wewe nyene, atawundi muntu ashoboye kubigutahuza atari wowe nyene ubitahuye. Rero wowe uramenya ishusho yawe ngene umeze, ukamenya n'ingene ibintu ukwiye kuzura vyakira mu buzima. Ikintu cari cyo cyose kize mu buzima, fata umwanya uciyumvireko, naco bari ikintu gito, kubera ikintu gito kirashobora guhindura ubuzima bwawe kikaba ikintu kinini. Rero fata umwanya ugire, kubera ari ama video kenshi mbona bavuga ngo ati aho umugabo yitwa ngo Chimamande Moses. Hariho n'abandi ba prophet nyene cyane ntabonzi mugana araba prophet benshi usanga uburyo nyene bwabo bwo kurondera amahera ari kuvuga ubutumwa kubesha uko nuko. Rero nivyo umuntu ngera vyakira bivana kuri we. Rero burya n'umuntu avuga ibintu wowe udakunda, rimwe na rimwe hari ibintu ashobora kuvuga ugasanga ni ibintu vyumvikana. Rero ibintu vyumvikana bivana nawe ngene wabitahuye, kubera urashobora kwanka umuntu ngo uramwasi mugana ntumutahure kandi ivyo ariko aravuga ari ibintu vy'ukuri. Rero rimwe na rimwe ni gutahura umuntu ukamwumviriza, ukamenya yariko aragenda yavuye ni yariko aragenda, hanyuma nawe ugakoresha ishusho yawe yo kumwakira nk'uko wewe ukwiye kumwakira, pana nk'uko we nagomba kumwakira mu vyiyumviriro, aho mu bitekerezo, aho mu bintu bariko arakwereka, aho bariko arakubwira. Rero byose ni ibintu bigenda birajana, umva byose biri kuri wewe nta wundi. Rero aka video karaka, umva sinatevye ni munsi y'iminota 10. Ntwibagira kugira subscribe, kandi tugeze kure, tugomba tukwiza ababone abasubscribe ibihumbi 2000. Iyo ibihumbi 2000 byagera, ndafise akantuze aga present aga surprise nzokora kwica no mukitege. Niyo ndakwiza ababone kazoza gasohoka, kandi n'akantu keza ndizera muzokakira neza, mukasheringe ya naho araga present kiwanyu, nimuzokigumye muzogahe n'abagenzi banyu nabo nyine bashobore kunezerwa muri twese. Ego hanyuma nzosubira kubabona niyo ndababona. Peace.